Muy buenas tardes a todos los que están Mwiriwe conectados neza mwebwe mwese mwihuje a través del natwe satélite biciye kuri Amazonas satellite y el Amazonas satélite Eutelsat na 8 y los satellite diferentes Eutelsat países, 8 mu bihugu y bitandukanye también al misionero ndetse Miguel no Emo mu de kwiza Marín. butumwa Miguel Saludo biri muy mu especial. Marine ntaje zidasanzwe Hoy, uyu viernes munsi 17 de kuwa gatanu octubre de este 17 año z'ukwicumi mu 2025, mwaka wa 2025 leemos dusome en el libro del profeta mu gitabo Isaías, en el c'umuvugishwa capítulo 60, Yesaya mu gice ca verso 60 1 en adelante, umurongo wa donde mbere nos dice: ukabandanya hatubwira ngo levántate, resplandece, haguruka ukayangane porque ha venido tu kuko luz, umuco wawe ushitse y la gloria de kandi Jehová ubwiza ha nacido bw'uhoraho sobre ti. bukaba bukurasiye Porque he aquí que kuko tinieblas raba cubrirán umwiza la tierra, uzotwikira y isi oscuridad las umwiza naciones, w'umuzitanya mas sobre ti uzotwikira amanecerá amahanga Jehová, ariko y uhoraho sobre ti será vista azokurasira su kandi gloria. ubwiza bwiwe Y buzokubonekako él dibuja una piedra angular en los ahacapura cielos de ibuye las edades. kuzifuruka iburyo n'ibihe bikomeza Y luego de n'ibihe gloria escribe by'ishengero Apocalipsis 10, hanyuma nyuma y'ubwiza del yandika 1 al byishuwe 11, será 10 venida rimwe kugeza delante ku del 11 fuerte. ukunda kuza kwamarika Y w'inkomezi también ndetse escribe kandi yandika 19 del 19 11 al kugeza ku 21, 19 11 kugeza jinete del ku 21 caballo ni wa wundi el agendera ku cual farasi y'igitare ari tiene we por nombre yitwa Rey de Reyes y umwami Señor de w'abami Señores, n'uganza abaganza porque es kuko como ni león, nk'intare como rey umwami en su obra de mu gihugu cyo reclamo. kwisubiza ivyiwe Y andarán las naciones amahanga a tu luz, azoza ku muco wawe y los reyes al resplandor n'abami de tu bazoza ku nacimiento. gukayangana Y dibuja kwawe una estrella de hacapura la inyenyeri ya izquierda. dawidi ibubamfu Ya es tiempo de hamaze estar kugera igihe en el lugar cyo seguro. kuba Ese es mu el tema kibanza gitekanye nico tenemos cigwa para esta dufise ocasión mwa kano kanya de hoy viernes uyu munsi kuwa 17 de gatanu octubre de 17 este año z'ukwicumi mw'uno mwaka wa 2025. Pueden tomar asientos 2025 si murashobora tienen la gufata bondad. ivyicaro vyanyu En el mensaje ubutumwa se le tituló yise Tiempo de estar en el lugar seguro, igihe cyo kuba ahantu hatekanye parecido al tema que estaremos escuchando hoy. ariko si icigwa kiza kumviriza uyu Este fue munsi predicado el ubu bwavuze 26 de 46 marzo z'ukwa de gatatu 2010 en 2010 Valencia, muri Venezuela. Valencia Dice Venezuela el Dr. William dogiteri Soto William Soto aravuga ngaho así ngo como fue el lugar seguro nk'uko cada cabaye etapa de la ikibanza iglesia, gitunganye la cual gitekanye está fundada sobre la roca, buri gihe en este c'ishengero tiempo final, arico cari cubatswe ku el rutare lugar seguro mwa kino en el gihe cuerpo ca místico de nyuma Cristo ikibanza es gitekanye mu la mubiri edad de w'ibanga la wa piedra Kristo angular, ni mu gihe c'ibuye es rigumye la edad imfuruka mesiánica ni también, igihe ca Mesiya y por vyongeye mu yandi consiguiente majambo es la edad para ni la igihe venida de la co piedra kuza kw'ibuye angular, rigumye imfuruka la venida del Señor ukuza k'umwami en el día ku munsi postrero. wa nyuma En el libro de citas en la mu página gitabo c'imirongo 42, urupapuro rwa 42 el reverendo William Branham allí nos Revera muestra William Branham en este ngaho extracto aratwereka muri ako gace k'umurongo de la página 42, ku rupapuro rwa párrafo 42 umurongo 345. 145 Ahí nos muestra el orden de su aha venida. aratwereka urutonde rwo kuza kwiwe Dice aravuga Mateo 17, muy Matayo bien. 17 ni vyiza Y después de 6 días, nyuma Jesús y'iminsi toma Pedro, itandatu Santiago Yesu y afata Juan Petero Santiago na en una Yohana alta montaña aparte y abadugana fue igisozi transfigurado ante ellos. kirekire ahinduka Su ukundi rostro imbere brilló como el yabo sol y sus mu maso hiwe vestiduras haka eran nk'izuba blancas como la impuzu luz. ziwe zera Él nk'umuco fue we transfigurado. yarahinduwe ¿Qué hizo? yakoze iki Se pasó dentro la muri we transformación harabaye hacia guhindurwa el día de su kugeza venida. ku munsi wo kuza kwiwe Ahora vean si rero murabe fue namba transfigurado. yarahinduwe Lucas habla de que su Luka rostro avuga yuko mu maso hiwe se hizo otro, hahindutse ukundi y si se hizo kandi otro, namba hahindutse ukundi pues nuko tuvo que vyabaye ngombwa ko cambiar ahindura ese rostro. izo Recuerden que nyonga Dios es un mwibuke Dios ko imana que va cambiando ari y imana es igenda morfe. irahindagurika imana ni morphe iriyubura Dice, aravuga vamos a buscarlo en reka Lucas tuharondere muri Luka 9, 9 Lucas 9, 29. Luka Miren, 9 dice, mirongo y entre n'icenda tanto haravuga curaba, ngo akiriko la arasenga apariencia de su ishusho rostro yo mu se maso hizo otra, hiwe ihinduka ukundi y su vestido blanco imyambaro yiwe resplandeciente. yera Ahora, si se derere hizo otro, irakayanganiro namba otro hahindutse su rostro, ukundi mu maso la hiwe habaye apariencia, ukundi ishusho el yiwe que cambió, nuko y lo que estaban viendo yahindutse allí era kandi ico bariko barabona ngaho la forma bwari uburyo y el rostro de hamwe él n'inyonga en su ziwe segunda mu kuza venida. kwiwe kwa kabiri Ahora recuerden que rero Juan mwibuke ko Yohana estaba allí. yari ngaho Juan representa a la Yohana iglesia, ashushanya ishengero por lo tanto Juan nuko estaría rero viendo Yohana yariko bariko arabona el orden de su urutonde venida rwo kuza y kwiwe lo estaría kandi identificando yariko bariko arabitahura como aquel del cual abibonera Dios estaría muri cumpliendo uwo su Imana segunda yariko venida. birikishirikirizamwo ukuza kwayo kwa ya ese kabiri rostro le iba a ser izo familiar. nyonga
Ahora, mira, yari kuba azimenyereye cyane. Rero ellos murabe habían haravuga ngo llevado a Jesús a la bo bari montaña, o él bajanye los Yesu había ku musozi llevado, canke niwe yari y fue yabajanye transfigurado ante ahinduka ellos, ukundi imbere yabo transformado, arahindurwa sus impuzu vestiduras ziwe brillaron como el sol en zikayangana medio de su nk'izuba fuerza, iyo ryatse y umutari. aparecieron con él Moisés y Elías. Hagaragara hamwe ¿De qué nawe forma Mose viene na el Hijo del Eliya. Hombre Mbega ni ahora? gute umwana w'umuntu none aje? Primero aparecerá, será Ubwa mbere Moisés y niyo Elías. agaragaraza bari Mose na Ahora Eliya. fíjense, Rero antes mwumvire que imbere Jesús yuko vuelva a la Yesu tierra, asubira agaruka ku ahora isi, es poco antes rero del ni imbere tiempo, y'igihe gato, pero el espíritu de ariko Elías mpwemu ya volverá a la Eliya tierra, izogaruka ku isi tornará los corazones de los ihindukiriza hijos a los imitima padres. y'abana ku yabase. La Biblia lo Bibiliya dice. nuko ibivuga. Jesús lo vio Yesu allí. yarabibonye hariya. Jesús lo vio Yesu aquí. yarabibonye Los ngaha. apóstoles lo vieron aquí. Abigishwa baramubonye hano. El orden de la Barabibonye venida del Hijo urutonde del rwo Hombre kuza k'umwana w'umuntu glorificado. yahawe ubwiza. Él será glorificado Wazohabwa y ubwiza volverá. agaruke. La primera Ikintu cosa, ca mbere antes que lo imbere vieran, yuko que era bamubona cari Elías. Eliya, Luego hanyuma Moisés, Mose, Israel volviendo Isirayeli hacia allá, isubiye hariya, los guardadores de la abitondeye ley. Y ivyagezwe, luego hanyuma el Hijo del umwana Hombre w'umuntu glorificado. yahawe ubwiza. Aleluya. Aleluya. Ve el orden de su Mwabonye venida. urutonde rwo kuza kwiwe, Y él escribe ahí la aho venida del yandika Hijo ngo del kuza Hombre k'umwana w'umuntu glorificado. yahawe ubwiza. Y también escribe Ndetse encima vyongeye no adopción, hejuru yandika ngo ukuragwa mu muzuro capura ibiro kuzuka kandi bihe by'ishengero bubamfu yandika ngo Mose na Eliya bingana ukuza k'ubwami. ahora vean el Rero orden de murabe su venida. urutonde rwo kuza kwiwe, Algunos bamwe podrán ver bazoshobora Elías. kubona Eliya, Luego hanyuma podrán ver un ministerio como el de bazoshobora Moisés, kubona ubukozi porque nk'ubwa tiene que Mose ser un kuko mensajero ategerezwa kuba ari intumwa y'ikiringo. Y luego Hanyuma verán bazobona ese ministerio ubu de bukozi Jesús. bwa Yesu. Pero los tres Ariko estarían. abo bose batatu un solo bazoba bari mu gikoresho kimwe. Ahora sigue diciendo él Rero aquí, bandanya kuvuga we hano, sigue diciendo el doctor Dr. Williamson, William Soto bandanya kuvuga ngo es a su ni iglesia kw'ishengero ryiwe que él en el día postrero vendrá. niryo we ku munsi wa nyuma Y azozako, vendrá a esa etapa, kandi azoza mu iyo y ntambuko, vendrá a la etapa que azoza mu representa ntambuko a Cristo, ishushanye na a la Kristo, etapa de la edad de la intambuko piedra y'igihe angular, cibiro ko bizifuruka, vendrá la piedra angular, hazoza ahí ibuye riko bizifuruka es el ngaho. lugar donde estaremos Nico seguros kibanza tuzoba en este tiempo dutekanye final, en el día turimwo postrero. kuri uno munsi wa nyuma mwa kino gihe Es ca tiempo nyuma. de estar en el Ni igihe lugar cyo kuba seguro. mu gihe En mu gihe Cristo, gitunganye la muri roca, Kristo urutare, en la etapa de la mu iglesia ntambuko que corresponde y'ishengero ihwanye a nuestro n'igihe tiempo. cacu. En el libro de las edades sin Mu editar, gatabo c'imirongo hidakosoye, en la página 513, urupapuro rw'amajana 513, y en el folleto corresponde a la página mu gatabo 26, naho bihuye no ku rupapuro rwa 26. nos dice allí el reverendo William Branham, Aho Revera William Branham aratubwira ngo sería el párrafo 138 aho bari ku murongo del libro de las 328 mu edades sin gatabo editar. c'ibihindwi by'ishengero Esa kidakosoye, página ku rupapuro 513 rw'amajana 513 haravuga ngo En este lugar, muri ico kibanza entonces él vio nuko la rero venida o el yabonye ensayo. ukuza canke imponjo. ¿Qué fue la primera None cosa? nikihe cabaye ca mbere, Vio qué cosa él nikihe vio. kintu La yabonye? primera cosa que él Ikintu vio ca mbere en la yabonye venida mu fue a kuza Moisés. yabonye Mose Representó a los muertos, ashushanya abapfuye, representó a los santos muertos que ashushanya serían abera bapfuye resucitados. bazozuka. Elías estaba en pie Eliya nawe nyene yari ahagaze aho. o deseo Oh, ndipfuza que se den cuenta lo que sucede. ko mwotahura Allí ibizoba. estaba Moisés Aho primero. hari hari Mose ubwa mbere Esas na son mbere. todas estas 6 edades. Ivyo ni vya bihe bitandatu Ellos byose tuvieron 6 edades basinziririye mu bihe bitandatu No by'ishengero. solo eso, pero allí Si ico estaba gusa, Elías, ariko ngaho hari na el Eliya, mensajero del día intumwa final yo ku con munsi su wa nyuma ari kumwe n'umugwi wiwe, transfigurado y canke raptado. yahinduwe yanyakuwe. Amén. Ahora, en el Abahinduwe futuro, abanyakuwe. esperando la Men venida, rero muri kazoza Ahora recuerden que turarindiye Elías ukuza. Rero mwibuke yuko Eliya estaría en el fin del azoba ari tiempo ku iherezo con su ry'ibihe grupo ari para kumwe ser n'umugwi wiwe raptado. kugira ngo banyakurwe. Estaba representando allí, Yereka ashushanya ngaho Puerto Elías, agereranya Eliya wa pero kane, ese no era el ministerio ariko ubwo que ntibwari estaría bwo en medio de bukozi su iglesia, bwari kuba buri hagati mu donde ishengero llevaría a cabo el aho Señor. umwami yari kuzoca akora ugushyitswa kwizuka hamwe no guhindurwa. Sería el ministerio Bwari de kuba ari Elías, ubukozi pero en bwa su Eliya quinta ariko mu manifestación. kugaragara kwa gatanu. Ahora sigue diciendo, Rero abandanya kuvuga ngo no fue el todo. ntiyari Todo se byose, había reunido con él. bose bari Todo bakoraniye era. hamwe ¿Qué fue nawe eso? horara. Su Ivyo vyari promesa, iki? Pedro, Isezerano Jacobo y ryiwe Juan, Petero, Yakobo na cumplido. Yohana Eso es ryarashikijwe. correcto. Ivyo ni Porque vy'ukuri, él dijo, kuko hay yavuze algunos de los que ati están hariho aquí que bamwe no bari gustarán ngaha la muerte batazobona urupfu hasta que hayan visto batarabona al Hijo umwana del Hombre w'umuntu viniendo en aje su mu reino. bwami bwiwe. Y ellos Nabo vieron el barabonye ensayo de él. imponjo y'ivyo, Entonces, intango después de y'ivyo, esto, nuko hanyuma y'ivyo, después de la nyuma resurrección, y'izuka. y ahí a la Aho ibo izquierda bamfa se amaja le hejuru escribe yandika la ngo venida del ukuza ku reino, bwami, la venida del ukuza Hijo del Hombre. k'umwana w'umuntu.
Dr. William Sotabana yakuvuga hano ngo Kristo ibuye rigumye imfuruka ibuye risozera nka kino gihe azoba rikagendera ishengero ryiwe ihanga ryiwe kandi dutegerezwa kuba turi kumwe na Kristo nka Mose kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana burenganye tubone kugaragara ko hagati mu ishengero bityo tube turi ku rutare ariko ari Kristo ku munsi wa nyuma nk'ubutumwa nyene ivyeshuwe igice ca kane umugabane wa mbere ariko ku rupapuro 534 mu bihendwe vy'ishengero kidakosoye hahuye no ku rupapuro rwa 28 514 dukosore 514 mu gitabo c'ibihendwe vy'ishengero kidakosoye ahatangura avuga ngo bwa mu gatabo ni ku 28 aravuga ngo ryari ijwi niryo ryamuhamagaye iryo jwi nimutandukanye n'iryo jwi inyuma yiwe nuko ndavyari yepfo yamweretse ibihe byose by'ishengero kuko yari ahagaze mu bihendwe by'ishengero ibitereko ku mataranzwe bya zahabu hanyuma numva ryajwi ryari ryaheze mu bihendwe by'ishengero iryo jwi ryavuye ku isi riraduga igihe yinjira mu bwiza bamwumvise avuga ngo duguze hano ngiye kukwereka ibigiye kubaho hanyuma y'ivyo acapura ibintu bizovuruka iburyo aho yandika ngo ryavuye ku isi ijwi ibihe by'ishengero bwinjira mu bwiza ahera ha cane kandi aho hahuye no mu gihe c'urukuzi pfuruka arico kibanza gitekanye mu kino gihe ca nyuma iryo jwi reka tuvuge ko iryo jwi mw'iri joro ndafise ivyanditswe naritse hano turabe mu Bitesalonike ba mbere 4 gusa mwumve gusa hano ivyirijwi rigiye kuvuga twebwe twese turazi ico rizovuga imbere yo kwasoma mu by'ukuri turazi ibizoba inzamba y'Imana izovuga abapfuye bizera Kristo bazozuka hejuru y'inzamba y'Imana yandika ngo imituragaro ivyo nivyo kuri murabe ngaha mu Bitesalonike ba mbere 4:16-17 ijwi iryo jwi ryari ijwi rya Kristo ivyo nivyo kuri ijwi rya Kristo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanuka avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoje duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere ryajwi nyene ryabwira Yohana ngo duga imwe ryabwira Yohana ngo duguze hano niryo jwi rizotegeka ishengero umunsi umwe amen rizotegeka ishengero iburyo yandika ngo ukunyakurwa vyongeye iryo jwi nyene rimwe ryatega Yohana ngo aduge niryo ryategetse Lazaro ngo ave mu mva niryo jwi rya wa mumarayika w'inkomezi Kristo niryo rya marayika w'inkomezi ijwi rya marayika w'inkomezi murabe iryo jwi ry'inzamba rya Kristo ryabwira Lazaro ngo azuke ribwira Yohana ngo aduge yavuze n'ijwi rirenga aravuga wani yavuze ati Lazaro sohoka no kuvuga ngo asa n'ucihije bugufi ati Lazaro sohoka yamuhamagaye mu bapfuye no kuvuga ngo ryari ijwi ry'inkomezi ibo bapfuye yandika ngo ijwi ry'umumarayika mukuru izuka no kunyakurwa mwibuke igihe we mu gice ca 5 murongo wa 25 muri Yohana aho yaravuze ngo yuko abapfuye bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana umwana w'umuntu bazuke katurabe papuro canke ca 5 murongo wa 25 mu mutumwa bwiza bwa Yohana haravuga ngo nukuri ndababwire igihe kiza kandi kirashitse abapfuye bazokumvira ijwi ry'umwana w'Imana kandi bazoryumva bazobazima hejuru y'ijwi ry'umwana w'Imana yari yanditse ngo mu mubiri tuvuga ko ari mu mubiri niho we azoba ariko araturagara niyo mituragaro ahamagara ashitsa ibintu byose bihwanye n'izuka hamwe no guhindurwa rero ku munsi wa gatatu ku muhingamo
mw'ijoro barambwiye ko kuva mu mubiri kwa mwene data Miguel Elizondo Vargas uwahamagawe n'umwami ku munsi wa gatatu mw'ijoro, kandi turahumurije uwo muryango wose. We n'umwe, ni benshi hariya bene wabo na Elizondo na Isaka, ni bene bavukana ari benshi. Niwe rero yari umwongere mw'ishengero. Nuko murabe mwene data Miguel azokumva ijwi, iryo jwi ry'umumarayika mukuru, kandi azozuka, azokongera abane natwe yigena imigisha Imana ifitiye abizera bose, abayizera. Rero igihe hariko haraba iki gihe mu ntambuko ya nyuma y'ikimoteri y'icindwi, tuzoheza tubone ihanga rizoba ryamaze kwitegura, aregera ishengero mugeni rifise ukwizera ko kunyakurwa, aho bazoba bafise ubumenyi bwuzuye bw'ibizoba biriko biraba mw'iyo minsi, kuko bazomenya ivyo bategerezwa gukora. Murabe igihe babamba umwami mu kuza kwa mbere, barasanzaye, bamwe bagiye kuroba, abandi baja mu bindi bikorwa, ntibari bafise ubumenyi bw'ivyo bategerezwa kuba bariko barakora. Kandi hanyuma murabe namwe igihe yababwira ico bokora, nuko aho baciye barindira ya misi 10 nyuma yo kubiyereka inshuro nyinshi. Ariko murabona yuko habayeho igihe batari bazi ico gukora, kugeza igihe hanyuma yababwira yuko boguma ngaho i Yerusalemu kugeza barose mpwemu yera. No kuvuga ko yababwiye ico bategerezwa gukora. Ariko mu kuza kwa kabiri k'umwami ho, iryo hanga, uwo mugwi w'abatoranijwe bazogira umwuzuro muri bo, kuko kugira ngo Imana yuzuze izo nzavya z'abatoranijwe bayo, ubwa mbere na mbere bategerezwa kuba bigenga ku bintu byose byo ku isi, biti Imana igashobora kubisukamwo, kubicuranurira mu mwuzuro mwabo batorejwe n'Imana. Nuko rero mw'iyo minsi ntibazoja mu bintu byo ku isi, kandi ntibazovuga bati ivyo vyarangiye, ati reka tubandanye n'ibindi bikorwa. Iyo minsi, izo minsi ngirakamaro cane, aho bo bazomenya ico bazokora ico arico, kandi bazoshobora kandi no kugira uburenganzira kwa burya buringanire. Kandi batazoba biteguye aho, bazoca bitegura. No kuvuga ngo azoba ari iminsi 3 n'igihimba, twoshobora kuvuga ngo y'igipimo ca nyuma, ariko aho bazoba biteguye kugira ngo baronke umwuzuro w'Imana. Bazoshobora kubona izuka, kandi bababonye nabo bazoshobora guca bahindurwa. Niryo hanga rimwe rudende uheriye mu itanguriro kugeza mu vyeshuro Yohana, tubona ko bazogira iryo sezerano bakiri bazima, bakaronka impinduka z'umubiri. None ni gute bo bazomenya? Ni gute batoranijwe bazomenya ko bazohindurwa? Wewe uzobona ko we nawe ubwawe uzotahura yuko hatazoba ibintu muri wewe mw'iyo minsi bizogomba kugukuraho
kugira ngo bizotereza kukuzibira kugira ngo kugaragara kw'Imana ntugushike muri wewe no kuvuga ngo uzoba witeguye ibindi bintu byose bizokugwaho kuko azoba ari igihe kigoye cyane ariko c'umunezero n'akamwe mu kubatoranije kuko bazi intambwe kikurikiri yariyo bazoshobora kubona imbere y'igihe umunota ku wundi no kuvuga ngo uguharura usubira inyuma kugushika kwizo mpinduka mubiri wabo cyo gituma aho hazoshitswa mu mwuzuro byongeye hahandi havuga ngo ntibizo kwihendamwo n'umunota n'umwe nuko rero buri mwana w'Imana wese watoranijwe n'Imana azomenya neza ahazobera uguhindurwa k'umubiri wiwe mwe muzobona ingene ibyo byose bizogenda birashitswa mu buryo buciye bugufi rero murabandanya kuvuga hano nawe arishura no kuvuga Lazaro ati ndi hano acarava mu bapfuye nyuma yo gupfa umubiri wiwe waraboze iryo cugene n'igigabwiro Yohana riti duguze hano ndakwereka ibintu runaka bigiye kubaho acapura ibiro kuzofurika iburyo iryo cugene niryo rizovuga igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka kuko inzamba ni iki n'ijwi rya Kristo umwe nyene yabahamagara arabazura yumvise ijwi rimeze nk'iry'inzamba rero yaramubwiye riti duguze hano murabona izuka rizomera azoba mu kanya nk'ako gukubita ingohe iryo jwi rizovuga nawe azohamagara ishengero kuko ari hanze yaryo iryo jwi rirenga rihamagara Mana mfasha nze ndaryumva uwo munsi no kuvuga ngo yaba n'abazova mu mubiri nkawe Revera William Branham yaravuye mu mubiri kandi we azoyumva igihe rizohamagara kuko ubu ariko araryumva ariko ni intambuko y'ishengera mugeni nihaza ukwizera kwizuka ivyo bizoba ari vyabo kandi bo bazogumbira ico gice cabo hanyuma bazuke ariko hari urukurikirane rw'ibintu bizobanza kuba ubwa mbere kuko hariya barabwiye mwe Data Branham yuko bazocibwa urubanza nuko rero hatereza kubanza hakaba urubanza nk'uko rwabaye mu gihe ca Yesu rero aha bandanya avuga ngo Dr. William Soto agiye gusoma icanditso cyo muri Luka aravuga ngo no muri Luka Kristo yaravuze mu gice cya 21:31 kabandanya ati namwe ubwanjye mwirabe kugira ngo imitima yanyu ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuboregwa no mwitwarira ko by'ubugingo ngo uwo munsi ntuzubaze ko giturumbuka nk'umutego kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu rero muri kino gihe ca nyuma duturuza kuba duhagaze ku rutare ariko ari Kristo mu biri wangu wa Kristo mu ntambwe cy'uhwanye no kuza k'umwana w'umuntu kugira ngo tube duhagaze imbere y'umwana w'umuntu kandi isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma rifiswe n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo kandi iryo sezerano rizoshizwa mu ntambwe y'igihe ciro kubeze furuka aho niho bazoba bahagaze imbere y'umwana w'umuntu abizira Kristo bo ku munsi wa nyuma abazosangwa babereye kwirinda ibi bintu byose byo bihano by'Imana byose by'ubano mwishwi ugiye kuza kubiremwa abantu ubutumwa nkuko inkukuma zubaka ivyari aratubwira ku rupapuro rwa 21 muri buno butumwa aratubwira ngo Loti yari umuntu agororotse Bibiliya irabivuga ariko ibyaha by'abantu biwe muri Sodomu byarababaza ubugingo bwiwe ni nako bigira imitima y'abana b'Imana bukuru uyu munsi Loti yari yabonye uguhungabana no gufatwa nabi ku mubiri w'umuntu ukoboregwa ukuntu ibiyayuramutwe n'ibindi bintu ariko
kandi bo ntibamwizera. Ndashobora kubumva bariko baratwenga Loti bavuga bati, mbega ni gute igisagara kinini nka Sodomu cosambugwa n'ubwo bubasha bwose hamwe n'iterambere ririmwo n'amasiyantifike, kandi n'uyu munsi bariko baravuga nk'ivyo nyene, ati mbega ni gute isi yohonywa n'umuriro, ni gute yoshobora gushika kw'iherezo. Bagoma bidodomba urudaca. Bene data bakundwa, nobabwira ingene ivyo bizogenda. Rya jambo nyene yabwira isi igihe ryagaragara rizovuga kandi isi ikugweho n'ijambo ry'umwami. Umwami yaravuze isi iragaragara kandi umwami azokongera avuge ikugweho. Aha yandika ngo muri marge hagati mu murongo ibubamfu amaja hejuru, vamos a ver aquí. Katurabe hano. Está medio pilladito aquí. Aha. En esta página 21. Maja hepfo ku rupapuro rwa 21. Vamos a ver aquí para ver, para leer esa partecita aquí que. Reka turabe kugira ngo dusome kino gice ngaha. La destrucción del mundo, ugusambugwa kw'isi, uguhonywa kw'isi, ugukugwaho kw'isi biciye mu ijambo rivuzwe rya Elohimu. Nukuvuga ngo ni Elohimu niwe yavuze ako gatikizo hariya Sodomu na Gomora. Nukuvuga ngo vyabaye biciye bivuzwe n'ijambo rivuzwe, kandi azoba ari biciye mu ijambo rivuzwe na Elohimu mu kuza kwe kwa kabiri, niho hazovugwa ibihano kuri ano mahanga yose. Ahora sigue diciendo, rero abandanya avuga ngo Dios, Mana, sé misericordioso con esta pobre miserable ciega, girira imbabazi aba batindi bo mwa kino gihugu barageze ubwo batunga baguwe neza, ariko bagenda menya ntibabizi, mbega ibintu biteye ubwoba. Rero aho bavuga ngo kubw'ijambo ry'umwami rizovuga isi kugweho, yandika ivyesho 11 mirongo 13 kabandanya na 19 11 kugeza ku 21 17 na 14 14 kuza ku 20. Ibyo byose no kuza kwa mu mareko w'inkomezi no kuza ku farasi igitare, ibyanditswe byose no kuza kwa Mesi, byo byose bihuye no gushitswa ko kuza kwa kabiri ko mwami. Rero uru nurunganwe ruzoba ariko rurabona ivyo byose biriko birashitswa. Rero muraba bandanya kuvuga, turabe ibyace biba imbere yuko Sodomu ikugwaho n'Imana. Ndashaka ko mubona yuko Sodomu yakubiswe n'umuriro, kandi mu gihe ca Nowa isi yakubiswe n'amazi. Imana yasezeranye isezerano n'umuntu yo ntizohonya isi n'amazi yindi ncuro, ariko nta sezerano na rimwe yigeze ikora ku bijanye n'umuriro. Ibo bapfuyandika ngo umuriro, nuko rero urashobora guhonya isi ikoresheje umuriro, kandi ntizohonyanga ijambo ryayo. Petero intumwe vyera bibonye arabivuga imbere yuko Imana ihonye Sodomu, yarungitse marayika wiwe kugira ngo agabishe Aburahamu. Ibo bapfuyandika ngo Elohimu. Kubera iki? Kuko Aburahamu yari umwe yarabeshejweho n'ijambo kandi yazigamye ijambo. Uko niko bimeze ingene abamarayika baza ku muntu, kuko bo bagumye ijambo ry'Imana. Abamarayika batatu baje kwa Aburahamu bamubwira umuvugishwa ari imbere y'Imana ko Imana izohonya Sodomu. Murabe impamvu yo kugendererwa n'abo bantu batatu, abamarayika batatu bo bariko baratanga amakuru ya nyuma iyo kubakebura ingene hagiye gusambagurwa. Abamarayika bagumye, marayika umwe yagumye kwa Aburahamu, abandi bamarayika baje kubabwira ibihano bigiye kuza Sodomu. Yarahindutse yitwa ngo Los Angeles, ariko nubu murabe nico kimwe na za Sodomu zigezweho. Kandi bijya biremwa abantu bose bafise izo mpwemu z'Amerika bakorotse ndetse mu buringanire bwa gatanu baratwenga bakanegura, kuko nibo bonyene bashobora gukora ivyo. Nizo mpwemu z'amadayimoni yo mu buringanire bwa gatanu zambaye umubiri
mu biremwa abantu. Cyo gituma ku rupapuro 359 mu gitabo cy'imatanijwe we ngaho aratubwira ko bo bari barumvise ivyo bintu byose abo bavugishwa bari baravuze. 369 mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga ngo rero twihweze imirongo ya nyuma ibiri yo mu byeshuro 6 no kuvuga ngo ibizoba kuri bamwe banegura bagatwengerereza ijambo rishinguye intahe y'Imana nzima. urabona bimwe nyene vy'aba Sodomu na Gomora hari Elohimu n'abamarayika biwe Gabriel na Mikaheli bashushanya na Mose na Eliya, kandi bo ngaho baratwenze barabanegura. Nico kimwe na hano murabe nizamwe munyene mu bantu batandukanye nivyo mwe mwamye mugenda murabona uhereye ico gihe arivyo bitaboneka mbere. Nibeke yuko byose bibangikanye, kandi hatereza kuba hari abantu kugira ngo bashitse ubwo buvugishwa, kuko nta buvugishwa na bumwe uzokorokera hasi, kandi umwe wese azokora role yiwe, kandi umwe wese azoyikora mu buryo bwamaze kuvugishwa. Abazokwakira ukuza kw'Umwana w'umuntu bazomwakira, kuko kuri bo no kuza kuba birindiriye. Abasigaye nabo bazitwara nk'uko bitwaye mu minsi ya Sodomu na Gomora, mu minsi ya Mose, mu minsi ya Yesu. Abo bose hariya bariko baragwanya, no ngaha mwebwe muzubibona byisubiyemwo mu biremwa abantu b'iki gihe. Amashusho byose bigezweho n'ibikorwa hamwe n'ibintu byose bigezweho by'iki gihe. Nambare tekinoloji bazoshiraho tekinoloji. Murabona ibyo byose bitereza kuba umuntu ntashobora gukinga ukuboko muri ibyo, kuko ubwo buvugishwa n'ubuvugishwa buriko burashitswa kugira ngo ibyo Revera William Branham yavuze nabyo bishitswe, kuko yaravuze ati baraneguye baratwengerereza. Nuko rero hategereza kuba ibisa n'ibyo nyene ngaha, hategereza kuba abantu batwenga bakanegura, barakoresha ijambo ry'umuzingi, bagakoresha ijambo bavuga ngo n'ubutwara ikibanza c'uwundi, umuvugishwa w'ikinyoma. Aya majambo yose ariko arashitswe ku buvugishwa, kandi ubwo buvugishwa butegerezwa gushitswa kugira ngo ijambo ntirikorokere hasi. Murabona byose biroroshe, umwe wese akora role yiwe. Aha naho we ashatse kuvuga abo bantu nyene. Yandi majambo uyu murongo iyo umuntu awusomye arawusoma akaba ariko asoma abo bantu kugira ngo baheze bagaragare neza, n'abatoneje bashobore kubamenya. Umwihwezo nk'abavugishwa, abafise umwihwezo nk'abavugishwa bagenda barabitahura, bakagenda barabona ingene ico canduzo kiriko kirashitswe uyu munsi. Baratwengereje baranegura kuvugwa ko butumwa ijambo rishingiwe intahe y'Imana nzima. Mbega ni gute bo negura bagatwenga? Nuko bariho muvugishwa ariko azanira kwizera ko kunyakurwa abatoranije. Ivyo nivyo batwengereza bakanegura. Mbona ngo byose byoroshe. Abavugishwa zobari ngaho bakora ibitangaza by'ubwoko bwose, izuba rizocura umwiza n'ibindi muri ico gihe. Hanyuma abo nabo bazosemera babwira amabuye n'imisozi ngo bahishe rya jambo nyene rimwe ubwa mbere bari baraneguye. Murabona byongeye ni n'abanegura, kuko aho bazoshobora kuribona rije no kuvuga ngo aho ego baratahuye ati mbega twakoze iki? Mwe nyene byakogwa na Yuda Iskariyoti baravuga bati duhishe uburake bw'umwagazi w'intama we n'ijambo. Nabo bari baneguye ijambo nyene. None ni gute wewe washobora kunegura ijambo mu gihe ijambo washobora kuvuga ati ijambo li Bibiliya, ijambo n'ubutumwa bwazanwe na Revera William Branham, ijambo n'ubutumwa bwazanwe na William Santiago? Mbega ni gute wewe wonegura ijambo? Nuko ijambo buri gihe cose igihe ririko riragaragazwa, ijambo ritegerezwa kuba rihishijwe, ritegerezwa kuba rigaragariye mu muntu. Mu kuba rigaragariye mu muntu, aho rero ijambo rirashobora kubambwa, rirashobora gucibwa ku rubanza, rikanegurwa rikavumwa. Ariko rikiri mu ndome ntivyoshoboka. Ariko iyo jambo ririko rirashitswa riri mu muntu, Imana ikaba iriko irakora. Iryo jambo ririko rirazanwa nabo bavugishwa muri kahise, nuko iryo jambo rizana ubuzima, rifata ubuzima. Aho rero
bamwe bakanka iryo jambo rinyegejwe rishingiwe ntaye n'Imana, abandi bakaryanka. Bamwe bararyakira kugira ngo baronke imigisha yo kuza kwiwe, abandi bakaryanka bakaronka ibihano by'Imana, imivumo. Kuko yaravuze mu butumwa ukuza k'umwami, Revera William Branham yavuze yuko we mu kuboko kumwe azanye imigisha, mu kundi ibihano, umuvumo. Aje kugerera umwe wese ibihwanye n'ibyo yagize iki yakoze. Mu yandi majambo, umwe wese azoronka igikorwa, no kuvuga ngo kugikorwa yakoze azoronka ingero ihwanye n'ibikorwa yakoze. Duhisha uburake bw'umwagazi w'intama n'ijambo, bo bari baraneguye ijambo. Rero aho hari ijambo ryambaye umubiri, murabona mbega ni gute hari ijambo mu gihe cya Yesu ryambaye umubiri muri Yesu? we yari ijambo ryigendera mu bwoko bw'Aheburayo. Bo bari baraneguye iri ni jambo ngaha yanditse ngaha kunegura. Bari baraneguye cyane bavugishwa, ariko aho ijambo ryari ryaje ryambaye umubiri, ariko batihanye ntibabishoboye, hari hamaze kurenga. Bo bari bazi neza igihano cyari kibategereje, bari barumvise ibyo byose kuko barumviriza, kandi bari barumvise, barumviriza byose ibyo bavugishwa bariko baravuga. No kuvuga ngo ubwo bukozi bwa Mose na Eliya muri uwo muvugishwa, bari barabaye mu bikorane nk'iki. No kuvuga yuko byongeye benshi muri bo bari ngaho, kandi n'ubu baracasigaye ngaha abantu, nk'uko Mwedata Branham yavuze mu butumwa bumwe, aribwo hanyuma tuzosoma nk'imirongo imwe we abita indyarya. Bari mu bikorane kugira ngo abo n'indyarya zuzuye z'ukuri. Byo bavyitsa ubaye umwizigi ukagenda ugasohoka, uburake bw'Imana bugaheza bugatenyenya, kuko ibyo bizobandanya byongera cyane. Ibyiza boba abanyakuri ntibirirwe baraza. Murabe byose biravugwa mu buryo bufoboye kugira ngo ntibazavuga ngo je ntacyo bambwiye, kandi Imana iraza baribo, ntibashobora kwihisha kugaragara kw'Imana. Byongeye nta nabwo bo kwihisha igikoresho, turetse rero ho habatoranira. Mvuze nti turetse hoho, kuko ni benshi abari ngaho bariko barabona ibintu byose biriko biraba, ntibibatera akamaramaza kuza mu bikorane hanyuma ngo baheze bavuge nabi ibintu byose biri kubiravuga. Bose baraza baribo. Ibyiza rero nuko bo kwigumira mu ngo zabo canke bakaja handi hantu. Bari bazi neza igihano cyari kibategereje, bari barumvise ibyo byose, bari barabaye mu bikorane nk'iki, kandi bari barumvise ibyo bintu byose. Bari bazi yuko bahanganye na bya bintu nyene bavugishwa bari barahanuye, ariko bari baravyase basuzugura imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Rero mwibuke yuko ku Mana ashobora gushitsa ibintu byose yasazeranye ku ishengero, ntashobora kuba mu ishengero kutizera kugira ngo Imana ishitse ibyo yasezeranye byose. Nuko rero hazoba ariko harashitswa Imana ikirashitse ibyo byose mu mwanya ubereye, mu gihe atazoharimwo n'umutizera n'umwe. Reka tubisubiremwo tubivuge yuko atazoba harimo indyarya n'imwe, kuko Imana ntizokora intambuko zibereye hakirimwo indyarya. Byose ibyo byose Imana irabyemera kugira ngo hagere igihe ibyo bizoshizwa. Ntibizoba imbere canke nyuma, hazogera igihe ubwishengero rizobandanya rinyiganyiga kugira ngo hakugwemwo ukutizera kose kuri muri ryo, bityo hashobore gushizwa nyuma y'ibihe ibyasezeranijwe. Ariko mu gihe hakirimwe abatizera ngaho imbere, abo bigira bizera aribo baza bakagera ku iherezo. Murabe nuko kugeza ku ntambuko ya nyuma aho haza kugufyondwa ku mugeni, aho rero niho Imana izogaragaza ububasha bwayo. Ariko igihe hazoba ariko haraba ibyo byose, umwe wese azoba yasohotse, azosohokana byose, ntazoba aremwe iyo ntambuko yo kugaragara ko bwiza. Rero ibyo byose ni mu buryo bw'impwemu, hanyuma bizogenda biraboneka no mu buryo bugaragara, aho amaboko n'amaguru n'ibintu byose bazogenda barabibona ku rwego mpuzamakungu. Ariko iyo ntambuko
benshi bazoba bamaze gusemerera bakavuga bimwe twasoma hari no kuvuga ngo bazotahura ariko bazoba bamaze gucegwa hazoba harenze nk'ico gihe ntazoba hari za mbabazi zimwe yavuga hariya ati Eliya na Mose wakira ubutumwa bwabo aronka imbabazi mw'ico gihe nta mbabazi zizoba zigihari igihe c'imbabazi kizoba cugawe kizoba carangiye kuvuga ko no gukoresha neza intambako y'ikimatarije c'indwi kugira ngo ntuhombe ihigwe ryo kutabaho ibihe bidashira kuko uburenga umurongo arivyo benshi bakoze ni bazima. Nicole Vera William Branham yavuze ati n'abantu bazima canke abantu bapfuye ari bazima, ivyo bari bipande vy'inyama vyigendera. Umuntu ntarinda no kubaramutsa kuko nta buzima bafise, ku Mana barapfuye. Umuntu naho yogenda atabaramukije ntaco. Kuri urwo rugero yarabivuze mu butumwa nari kubusoma igihe kimwe mu mirongo we mu canditswe ca wa abusoma abukuye mwa canditswe ca wa mugore bamwe byabikora yakora igihe bari batumiye Yesu mu butumwa. Yaravuze mu ibi byose nariko ndacishagiza ko aho hari abantu ko byo bavyiza mbere umuntu atanabaramukije. Kuri urwo rugero umuntu ageze ubwo aba yarapfuye imbere y'Imana, ariko uwo muntu nyene niwe baravyirondereye. Ariko kubera ko atari mu bwami bw'Imana ari mu bwami bwo mwijima, nuko rero azobandanya akora ibikorwa vyiwe. Rero bandanya kuvuga ngo kandi abamarayika bavuye mu kibanza ca Aburahamu kugira ngo baje Sodomu kugira ngo babwire ibihano bigiye kuza. Sodomu yari igiye kwakira abamarayika, ariko kigira n'abamarayika. Uko niko amashengero y'uyu munsi abikora uyu munsi. Umuntu w'ukuri w'Imana azoja mw'ivyo bisagara nabo bagerageza kumugirira nabi no kumutwenga, aho guhagarara inyuma yiwe no kumufasha no kumushigikira ngo bitwararike bumvirize ubutumwa bwiwe. Ariko Bibiliya iravuga yuko bazomera nkabo. Ivuga ku minsi ya nyuma cane cane abagabo bakunda ibintu vyo kw'isi, abigisha abasuzugura ibintu vyiza. Wewe uvuga uti mweza Branham, abo bantu bateza kuba abakomuniste. Oya, sibo bo biyita ba Kristo, bafite ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubutumwa bwo ku munsi wa nyuma, bahakana ibidasanzwe, bakanka kubitega ugutwi. Aho yandika ngo ubutumwa bwo ku munsi wa nyuma. Ariko mbega ingene biryoshe kuruhukira mu Mana ukizera ukaronka ingero nk'uko byabaye kuri Nowa. Wewe warasomye ijambo imbere yuko imagi ry'imvura rikorokera hasi, Nowa yinjiye mu bwato, kandi imbere yuko umuriro ukorokera Sodomu, Loti yari yakuwe Sodomu. Yesu yavuze yuko nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa, nk'uko byabaye mu minsi ya Loti, niko bizaba mu minsi yacu mu kuza k'Umwana w'umuntu. Aca purenyeri ya Dawidi iburyo, yandika amaja hejuru ngo ukuza k'Umwana w'umuntu. Ivyanditswe biri ku ruhome shengero, kanguka. Nabyo ivyanditswe biri ku ruhome, nuko rero ibikurikira hazoba kunyakurwa kw'ishengero. Mwimvire kuri ivyo. Nowa yinjiye mu bwato kubw'agakiza, Loti nawe asohoka ava muri Sodomu kubw'iyo mpamvu nyene. Umwe yarinjiye uwundi arasohoka. Mbega ivyo n'urugero ruhe? Ivyo bishushanyike ni vyiza. Jewe narabifashe mu mutima wanje. Ivyo n'urugero rw'ishengero ririko riva mw'isi kubw'agakiza ryinjira mu bwato bwa Kristo kugira ngo rije mu bwiza. Yandika ngo ubwato Kristo. Nowa yinjiye mu bwato bwa Kristo, kandi Kristo n'ubwato bw'agakiza, kandi bimuvyibuka. Imbere yuko Israeli yafashe injira yayo ija Gosheni, ahari hari umuco. Bagabo n'abagore munyumvirize, imbere yuko umunsi uza
mwebwe mugakurwa ngaha ku isi mugakurwa mwijima n'urubanza mwiruke cyane uko mubishoboka kugira ngo muhamagarirwe gakiza mwakira ubutumwa bw'imbabazi ihute niko marayika yavuze ukinjijwe ibyo kuko nta na kimwe wokora wewe utarasohoka murabona acavuga ngo urubanza ntirushobora kuza murabe ingene buno butumwa bw'imbabazi buzanwa mwa kino gihe ca nyuma biciye mu bukozi bwa Musa na Eliya murabe n'uyu mumarayika niwe ababwira ngo ntibafatanye kuri ibyo byaha byabo rero muraba haravuga ngo mukinjishwe muve muri ibyo kuko we nta na kimwe wokora utarasohoka urubanza ntishobora kuza Rusiya ifise mu matanije havuga yuko Uburusiya bufise ibombe kandi iyo bombe yitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbega ibyo bishatse kuvuga iki mu buryo bw'impamvu Imana ibiri kibwira ishengero ryayo kugira ngo risohoke nta na kimwe yokora utarasohoka Imana irindira ishengero ryayo kugira ngo ice siture ibirimbe by'amadini kugira ngo ize muri mpwemu yeri zuri shengero ijane mu bwiza acapura ibirikoze furuka ibubamfu iburyo yandika ibyeshuwe kandi umurongo wa mbere nta na kimwe yokora utaraduga hariya ibubamfu naho nyene yandika ngo Uburusiya dukwiye kuza turi hamwe kugira ngo ububasha bwayo ububasha bukoranire mu mubiri umwe tuje mu kunyakurwa imbere yuko yandika ngo kunyakurwa we niwe reka aragendera uyu munsi niwe reka arabagendera uyu munsi shengera mu mbabazi kandi mu gihe ari we mutego gutwi mwakira ubutumwa bwiwe nimusohoke mube mwizi impome z'i Babuloni mu burofa bw'abantu hamwe n'amadini y'ubupfu bw'abantu rero murabe we reka agendera ishengero ry'uyu munsi mu mbabazi ibyo yabivuze ku rupapuro rwa 22 rupapuro rwa 22 umurongo w'ijana na 183 aravuga ngo umwana w'umuntu bareka arahishurwa yandika aho ngo hamwe na Eliya ari mu ijuru kuvuga Eliya wa kane azoza nyuma y'igihe runaka mu Data Branham n'ubu kandi ndipfuza kutokora ibi ku giti cyane mwa kino gikorane ndizigiye yuko mpemiri muri mwebwe yatanzwe n'Imana ishobora kubisomera ibindi ko ndavuga umwana w'umuntu yaramaze kuza mu bwiza bwiwe kandi ariko arihishura wenyine ubwiwe mu myaka runaka iheze yishurira ishengero ry'iwe mu mbabazi ibigisha kugaragara kwayo gukomeye ikora nka bimwe nyene yakora igihe yari ngaha ku isi yishura wenyine ubwayo nk'uko yishuriye Aburahamu imbere ya kagatikizo ubona aho yaraje mu mbabazi yihishura yo nyene bwayo yishurira ishengero baratwenze barayinegura inkuru ikurikira acapura inkuru ikurikira aho yihishura wenyine bwiwe rero yandika ngo mu kiringo ca gatatu niho yari kwishura nk'umwana w'umuntu bundi bushasha inkuru ikurikira aho yihishura wenyine bwiwe azoba ari mu rubanza w'isi hamwe n'amahanga yibagiye Imana agacumura umunsi w'ubuntu ahubwo yandika ngo Eliya na Mose hejuru y'umurongo yandika ngo yaraje mu buntu bwiwe yaraje mu bwiza bwiwe umwana w'umuntu ubuntu n'urubanza uko no kugaragara kwa kabiri k'umwana w'umuntu kuri uno munsi wa nyuma mu rubanza iyo ni incuro aho we azokwihishura nk'umwana w'umuntu ariko murabona yuko muri uko gusobekerana kw'ibiringo hariho intambuko iri mu kiringo cy'ubwami itangura aho we aba ari mu mbabazi turacari mwino mibiri n'ubu kandi mu yandi majambo hatereza kuba imbabazi umugeni aho niho rero hacatangura aho niho hacakora umutemere mushasha wo guhongerako ishengero mugeni ntirishobora kuba ripfukuye hatereza kuba hari ikintu categekajwe n'Imana mwa kino gihe ca nyuma mu gihe ariko arakora kino gikorwa co kwisubiza ivyiwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda umwami w'abami n'uganza baganza kuko mw'ijuru
hari agacerere nta gikorane na kimwe kiri hariya ubwo c'ubucunguzi cararangiye turi mu ntambuko yo kwisubiza kwegeraniriza hamwe no gutandukanya ubwafu n'ingano. rero banaya kuvuga hano we reka arabagendera uyu munsi ishengera mu mbabazi mu gihe ari we rero mutege ugutwi mwumvirize ubutumwa bwiwe muve mwizi mpome z'Ibabuloni mwana amashengero y'ubupfu bwa kimuntu. mwirukiye muri teologiya ni mu bupfu bw'abantu. irukira imbere mu mana utakambusamo imbabazi kuko amaraso y'umwana wiwe azogokiza. va muri kameremere ka kera mu byo wari witwayeho uje mu ishengero rizima. cyo gituma ndakubwira yuko impome z'amadini y'ubupfu bwa kimuntu zizobica zihone n'isi y'abatizera. ariko mugororo uti Loti na Nowa barasohowe niko n'ishengero rizima rizosohorwa. wewe uvyitwaritse neza ntuzokumva bombe ruhanyanganda canke igwanisho na kimwe kizoza kuri wewe. uzoba wakize uri mu bwami bukomeye bw'Imana. we ntushobora kumva ko kunyiganyiga kwa mpemu w'Imana agerageza kugukura hanze y'ayo mashengero yapfuye yashizweho n'abantu kugira ngo wewe kugumize muri mpemu nzima. hashemagizwa umwami we ariko akingura amaso yacu turiko turashika umwami mukundwa. aho yandika ngo Nowa hamwe na Loti bingana inkumi z'ibijuju. iburyo yandika ngo kunyiganyiga. rero aha abana nyavuga Dr. William Soto mutumwa turiko turasoma igihe cyo kuba mu kibanza gitekanye aravuga ngo umwana w'umuntu ni icitiro c'umuvugishwa. cyo gituma tubona yuko Yeremiya, Hezekiyeli n'abandi bavugishwa Imana yabita umwana w'umuntu, kuko ibyo bitubwira kugaragara kwa Kristo mu reka w'isezerano biciye mu mubiri w'umuntu. cyo gituma igihe Yesu Kristo yari ku isi we nyene ubwiwe yita umwana w'umuntu. cyo gituma yavuga cane yivuga ko umwana w'umuntu kuko yari umuvugishwa. ku papuro rw'120 mu gitabo c'imirongo umurongo wa 10:69 aratubwira. rero murabe Yesu yavuze ko ivyo byari kuzokongera kuba iyindi ncuro mu misi ya Sodomu niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. iyo ni ncuro mpemu w'Imana izoza ku muntu apfa ari mu mubiri w'umuntu. uwo muntu yarya inyama akanwa amata y'inka akarya ibiharage n'umutsima mu mubiri w'umuntu. Aburahamu avuga ngo ni Elohimu, Imana igaragariye mu mubiri. Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu. Yesu yarasezeranye yuko Imana imbere y'ikuza kwayo kwizogaragara mu mubiri w'umuntu yindi curo. iyo ni mpemu hari Imana gusa yigaragaza yo nyene bwayo yitandukanije igatandukanya kandi Loti na Aburahamu. murabona none mu marayika azana gutandukanya kurobanura. ivyo yarabivuze ku rupapuro rw'143 mu gitabo c'imirongo. hariho n'abandi bazike cyane. reka tureke ku 141 murongo wa 12:60. ni ubukozi bw'abamarayika kugira ngo bazane ugutandukanya ukurobana. haravuga ngo umumarayika aza kugira ngo azane iki ugutandukanya. hejuru yari yanditse ngo Mose na Eliya gikorane n'isarura. no kuvuga ngo baza batandukanya ariko kandi baza bakoraniriza hamwe icarimwe kuko ingano zizokwegeranywa n'ugwafu nagwo nyene ruzoboha imikama. murabona no kuvuga ko ari igihe cyo gutandukanywa hamwe n'igihe cy'igikorane gukoraniriza hamwe. rero abananye kuvuga ngo ku 19 ku rupapuro rw'120 Loti yahise mw'isi. Imana ihonya isi yiwe itandukanya Aburahamu na Loti. kuba ari urugero rw'umuntu yizera biciye mu mubiri atari yizeye ko ivyaro by'ukuri we gusa yagiye i Sodomu. Loti yari giceri, Aburahamu yari idolari ry'ifeza. nuko rero hatereza kuba 100 ba Loti 100 kugira ngo bahure na Aburahamu. murabe n'abandi bose bariko baragwanya umugambi w'Imana mwa kino gihe ca nyuma. abatizera bose ntibashobora guhura n'umuhungu canke umukobwa w'Imana. ni kuvuga ko barashobora kuba bashushanye bo bose na ba Loti 100 wa Aburahamu umwe. rero ugiye kubatizera naho
canke abigira bizera hariho ubundi mugwi muto cane nuko rero bo bari ijana nk'iyindi ijana nuko rero bo bari ba Aburahamu babiri habaye irindi ijana bo bari batatu majana atatu rero mwiyumvire namwe n'abantu amajana atatu ntibashobora gushikira uwatoranijwe w'Imana no kuvuga yuko wewe ntukwiye kwica intege ntukwiye gucika intege kubwo ikintu na kimwe canke umuntu numwe kuri abo bose bariko baragwanya bagwanya ihema n'ubukozi bwa Mesiya bwo mu ihema canke watoranijwe ahubwo wewe utereza kuvuga uti jewe ndafise iki kibanza arico hariya Aburahamu yavuze ati kugira ngo unshikeko hakenewe ijana bariko uriko uravuga abijana kwivyo uriko uravuga canke no kuvuga ngo tuvuze kwishengero kuwatoranijwe umwe gusa hakenewe abantu ijana bamwiza mpwemu zo muri gare bwa gatanu kugira ngo bashikire watoranijwe murabona ibyo byose bakora rero nta nuko boshobora gukora kantide ntaco bimaze ko byo bashobora gukora kuwatoranijwe kuko bo bakenewe ari nk'ijana kugira ngo bashobore kugera ku rugero rw'umuntu umwe gusa mwumvire namwe rero Dr. William Sotabana yakuvuga ngo niko byabaye mu kuza k'umwami kuza kwa mbere kwa Kristo kandi nako bizoba mu kuza kwa kabiri kwa Kristo kuko Kristo yavuze yuko nkuko byabaye mu minsi ya Nowa nkuko byabaye no mu minsi ya Lot niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu kandi ivyo azoba ari gushitswaho kuza kwa kabiri kwa Kristo kwihanga giwe kwishengero giwe kandi bazoba bahagaze imbere y'umwana w'umuntu abazoba bashingiye bahagaze ku rutare aribo bazoba bari mu ntambuko ihwanye n'umunsi wa nyuma ariyo ntambuko y'igihe cy'uruko zifuruka mwishengero ry'umwami Yesu Kristo kandi bazoba ariko barabona ubwiza bw'Imana buriko buragaragara ku munsi wa nyuma mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kandi abamarayika n'ubukozi bw'imyera y'ibiri ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya muri ubwo bukozi hazokuzura ishengero ry'umwami Yesu Kristo kandi byongeye hazohamagagwa n'ibihumbi 140 by'Abaheburayo 12 bya buri muryango namba ari mu ubwo bukozi nuko Imana itereza kugira igikoresho ico yo izobirikira korera mu ubwo bukozi kugira ngo yishitse iryo sezerano Papa Rukujana 27 mu gitabo c'imirongo murongo wa 11:27 haravuga ngo aha turabona yuko Imana buri gihe yamigize insato kuri igihe Mose yari ifise urusato yagaragara n'umuntu igihe Imana yari inyuma ya rido yari ifise urukoba Imana mwirijoro naho mwishengero iri mwishengero ryayo ifise urukoba ruyitwikiriye n'ubiracari y'Imana nyene mwirijoro nkuko byabaye i Sodomu niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu yihishije mu mubiri w'umuntu no mwibuke Yesu yaravuze ngo igihe umwana w'umuntu igihe umwana w'Imana ariko arahishuka muri Luka igice cya 17 nko ku murongo wa 2021 ndibaza canke ahantu runaka ngaho yaravuze ngo igihe umwana w'umuntu ariko arahishurwa umwana w'umuntu iyindi ncuro mwishengero ubundi bushasha yihishurira mu biremwa abantu sabana umwana w'Imana ahubwo n'umwana w'umuntu ubundi bushasha umwana w'Imana hari mu kiringo c'ubuntu ahubwo n'umwana w'umuntu ubundi bushasha iyindi ncuro kwishengero giyiwe ubundi bushasha mu minsi ya nyuma aho hejuru yandika ngo ukuza k'umwana w'umuntu bingana ubumana buhishijwe mu mubiri ukuza k'umwana w'umuntu bingana ubumana buhishijwe mu mubiri imbere gato mu butumwa nyene haravuga ngo ni ngaho mu kibanza gitekanye aho abapfuye bizira Kristo bazozukira bari mu mubiri hawe ubwiza natwe bakiri bazima tuzoca duhindurwa abo bantu nibo bazoba bahagaze imbere y'umwana w'umuntu kandi bazoba basanzwe bibereye yuko bakinjijwe ibihano by'Imana byose bigiye kuza umubaro mwinshi kandi babe bahagaze imbere y'umwana w'umuntu kugira ngo bajene na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama twariko turaraba ikicigwa ati hamaze kugera aho tuba turi mu gihe mu kibanza gitunganye nka zino nyigisho z'uyu munsi kwa gatanu 17 z'ukwicumi mu mwaka wa 2025 duhaguruke nuko duheze dusige muri kino cigwa ikitwa ko turavuga mwa zino nyigisho za Bibiliya ni gihe cyo kuba mu kibanza gitunganye gitekanye dusigire umwanya mwe data dushimire inshuti n'umugenzi Dr. William Soto Santiago